turabira vya koko niko naje genda ura turavya ibororo Oh, itwa yagenda. twadukwavu Imbwa tugenda twadukwavu ibihe. areka nugare genda turabira daje nda Olege ntacyo tuzopfa dupfuye zokwega gari ya mosho umunsi umwe gari ya moshi zibiri imwe ngahindi hariya ca kwega gute erega isirahero jewe si umwe si babiri je ndaza abasani benshi ubuzima bwabo babayeho kizimbabwe abandeka oya wetu rimwe kabiri gatatu baca bamanza bazimya amatara ngende nk'umuhitinzi ubugishushe ico gihe haba hahi ewa nabuje bagiye kuyugura iperike bayindiye ke I just want to everybody. My name is Radio. This is Loy TV Burundi. I just ni Mr. Radio ndakubwira ati I'm back again. I just mbani ngarukire kuri ya micro yanje mo ndakuzanira aba hitmaker, abantu bakoze amateka muri Buja Flavor, abantu bakoze amateka muri entertainment ya plus 257. Uravye iboro. Ucubona ahantu ndi kwanza ebana nagiye urugendo runene gusa umuniga nyene vya bro ndaguca amande urakoze uko mumenka abakoze ndaguca amande umujama bro oya no bro reka ndabivuge kwa hariya ngo bagenda hariya aba Filmax TV reka ndabivuge bro naje sangapi saa 3 y'igitondo aguma mbwira ndashitse kugera ubu cameraman sangapi bro ni sangapi saa 9 bro urazi ko tuba turi mu bibazo byinshi kandi urabizi aba umugabo atirutse ntafungura urabizi kandi urabizi yuko entertainment ni siyo ikugabura yonyene ibindi ukora nibi ibindi nutone tuntu nyene duki bro twa private kuri jewe nyene nta abirenze uri ndiba hahandi agiso manzi kibona tukumena WETU kabisa ndibaza nimba ukurikirana entertainment y'u Burundi byo yakoze urabizi sino kwigwanda bivuga arve nawe rero niho twaje gutembera kugira tuyage byinshi ku buzima bwiwe ku bikorwa vyiwe no ku bademo asanzwe yakoresha no ku bademo biwe ruya demo ugwaye je bese ndabikira oya pana ndama agukorera oya vuga ati ujya mwigeme apana ora navuze nabi okay sawa ujya mwigeme indi twe dukoresha abantu benshi cyane ngaho ujya mwigeme umwigeme ohi ujya kontra yiwe raheze kameje kumwona ngaho mwavyibushe bwa Jojo mwavyibushe ujya muri ntunze yiye muri office yiwe araza kuza ntacyo ariko reka tubanze tuyage gatoya sasa brother biri gutere bro ndashima Imana n'abantu bakeye sikyaho cyama ndashima Imana n'abantu bakeya abantu abahe bafitiye akamaro ndashima Imana iyo bayita funga kin ndashima Imana n'abantu bafitiye akamaro none n'abandi bigo nagira ushima abantu bose bro oya ariko bavuga ko bro nta muntu adafisa akamaro siva cameraman ndabesha kuko urashobora kuba ufise bose mugabo uko biri koshe ushima bake abandi ku mutima je sindi mu hypocrite ndavuga ati je ndashima abamfasha subscribe abangira ama views abone abantu bambere yo gushima none nka wewe wigura telefone ngo ngurya rudada urya rudemo nushaka gushima sasa bro twayirukana kera yabana kera ko iri misiri warakuze twari sombo yo verbe gukuga urumva ikisigura warakuze umva ni verbe gukuga ariko ha boro wahoro bahari yahijya hariho twatuboro mbega turi ntazi utazi utudoki bon oya yahora ngaha amaguru yanje ntuzi ko iri mu bitaro barayitemye iri mu bitaro yahora ngaha nyene yahora ngaha barayikubise umupanga cyangera cyose kiramene oya bapfa irahari gusa kuri wakale oya nsi wakale de ahantu hagenewe muri patisserie aho bavurira urahabona muri patisserie oya habwo ndabesha muri pharmacie oya pharmacie ndabihebye nabihebye gusa irimo serum imeze ubuzima bwe bumeze neza gusa kandi uretse nuko yambwiye ngo ndabatashe mogri ati yambu mwambaye cameraman ngo nawe yambu urazi rero kandi gusa nyine abantu biyisi baragoye nk'iyo mbwa bayishe kugira ngo bagomba kuyica bibaza ngo jewe ngo ndakoresha imiti y'ikirundi ngo ndashiramo ijyambwa ngo ko yahora yumva girane byose ati nitwayica na wa musaza tuzoba tukuyeho
okay mugabo imana irakinga ntiya utayiraza mu nzu men kandi uzi yuko ifite akamaro iyi mbwa irarara mu nzu kweli twe turayifise irara mu nzu oya iyo si imbwa rero Ya Mungu. cyo n'ikindi kintu rero kinyegeje inyuma y'ububwa yes bro tukingaho nyene ndashaka tuyagiga tuyakwanza ku bikorwa vya bro wetu ariko mu iminsi ntiko turakubona fresh brother why man impamvu mutambana uko mudakwikara ibikorwa by'iwanyu no wetu genda gukurikirana sample bro ndagukurikirana 100% ibikorwa n'ibyo utabona none wowe ibikorwa ndabibona ariko just ndiko ndabona wetu wetu nka wetu umwana wetu nkande urazi impamvu musanazima so musanazima ahubwo hazima gwa rukundo gwa muntu kuko umbwiye ngo ugira uvuge rero ndakwanga kuko urabona ugira uvuge ngo ndakwanga uzurabe ndakubwiza ukuri nejo bundi nuja kuri Facebook ukagira subscribe kajya kantunze ukalikinga ejya page bivuze ngo ugeze postinga byose uzurabibona mubwire utakagize ntarakimwe ubona kandi uguvuga ngo naka ngo Jesse ngoma ngo ndabe notification ndagukurikirana 100% posting nzayibona ati ngira nko nashize ko video mu gatondo ntawamenye video ndagwe ndagukurikirana kandi bimara amaze akia bashe nembude kuri WETU online TV dushaka kuga misi yose gusa abantu bavuze ngo ntitubakiwe tubona kubera kuri Facebook twamaje turahagarika gupostinga none ntiwumva wavyumvise rero bangwa sha tuyuka na YouTube kugira ngo tuyako tworonka udufaranga ariko hari abantu batagira ama mega bro yabarafise gusa n'ivya bindi gusa batababasha hari umuntu wakoresheje igana acavuga ati jewe n'umufana wanje uzombwira ati nabuze ama mega nawe uvuga ati umufana wanje uzombwira ati nabuze ama mega ngo ashase ndababeshe nanje naremvye nanje haraba karanyanye akamukura byaranze kajendo byanso shudu umuntu uraho nyene yo ndirimba nano majije ati none burya igitega ijya ndirimbo ruyirimbayo ngo yego ati none uri igitega vuga ngo nzoduka ubundi naho uruguru igitega ni he cameraman chavuga nzomanuka ari igitega chavuga nzomanuka ati je bivyanka byo nzomanuka rero kandi kibabaje n'umunyagitega ni yanayiririmba nawe ingozi igitega rero kandi ukacirimbera n'igitega ndaki umva bari problem bavyiti biyasho ni ngorane gusa ijya ndirimbo ndayikunda cyane ko irya muri byari bazo kwiririmba none ndabizi twumve freestyle kare udashonje ntaki nivye yo jeshi ngiriyemo gira twumve nivye nka cyane mama nzoduga nivye nka cyane mama nzomanuka nivye nka cyane yo reka ndarenze wewe uraka nduwa nyawe uraka oya je sinkara wewe ntukaze jewe biravana no nkarira ukarira mu gusenga Uwiteka kiya Mungu wetu ntasenga bakunzi ba Loy TV ntasenga akwiye amasengesho bitugani ufise kontra y'amativanga ukwezi ndakunda none wombona amati womaze kumbona nanga uyu mujya tumaze gukora ibiganiro bishika miliyoni mugabo nta TV iragaruka kabiri kandi hose Blaza kuna herose uvuga ngo washize TV gwa byageze sasa yahari umugenda base kwa umugenda wakoresha umwanya bigura ko bitwa irahari none wo musi duherukana kutaba ngaha none wimutse wo none twerukana ntitwakora ikiganiro kanye ninzo yari okay sawa okay sasa bro ibyo tubyihoza erega man ubuze no wowe uraza uje umbwiye ngo ubuzima ni hatara ubuzima yanje ni hatara none wewe gutiye muhungu wewe umva ho nonye ya nuko atantu bagusubiza ego umukozi mwiza ufuma umba yaragiye mugabo imbwa niru harabana ni TV nimwe ufumugaruka mbwira ru mbwira ru muri makerere turi imbwa oya ariko mvuze rero none bitanze kakarorero ndake wazi ko mvuze ariko bro nyene ubuzima manje ingodo kinisi mama ingodo kinisi nema yene baruko ndake guhiga y'umukati oye kari kamungu wama TV 8 ku kwezi kumwe kwezi umwaka ukora ikiganiro kimwe bagukubise ubuhebye ndaki abwaraho wari warahambye
ntuzobikate agagiye kumvamira urabona kama mani nukubikata fresh nibyo biryoshe ahubwo mbaye nabusabe ikigo muri Roy TV akagesera gafise muze mu mubane ebana ntaza have ushobora gasupaguru ube rumatabe irutse uriruka bazogufatira imbere nkasama makoros papio eragisira hero sinera awe ntugenda ukagaruka iserera okay sawa iserera isi awe ntugenda oya ishura iserera hajye nyewe utarashika nibituga bro reka tuyage ku bindi basi ndumva ibintu byose uri kuransinda ariko rero tukiri ngaho nyene brother hari umusekirite navuga yuko yaramaze iminsi acungira ndabyita ubuzima cyane umutekano warakuze gute sanze warakuze twayirukana ke narisumbuye mu okay sawa hari umusekirite navuga yuko yarasanzwe acungira umutekano OLG Olege ariko no munsi Olege navuga yuko ahari murahazi sino kwigwanda bivuga byinshi ariko mwakino gihe twumva yuko asigaye acungira umutekano wetu sasa nivyo biri bimeze gute bro bon nibaza yuko akazi kicu wicaye mu gihe ari hariyo urumva ntiyoguma yicaye na bisaba ko abarakora kugira ngo bigende neza cyane ari ngafise contrat y'imyaka 2 kuvuga ngo ntaramwivye oya arakuze kandi Olege ni mwene wacu donc urumva kugira ngo ibintu vyiwe ntiguma byicaye biguma bitumika sasa Olege none ni amara kuva hari haboro bizoca bigenda gute brother kuvuze yuko afise contract y'imyaka 2 mbega Olege nawe ni yaza bizoca bigenda gute bro bon Olege nibaza ko ataco bitwaye nyamukenera nyene bon turi bene wacu wazi ko twama twasangiye n'ibitari ivyo turanabisangira bon sino no kuvuga gutyo kuko bagenda babona abantu bakuze bazomenya n'ukuntu bayaga ntaco bitwaye kuko sinivye kuko mbega ku ruhande rwawe naho bimeze gute uvuze ati bazomeye kuno bayaga mbega ku ruhande rwawe nka management yiwe bizoca bigenda gute oya hari staff izovyiga hari staff izovyiga bigati bigende gutyo mugabo mugihe umuntu yemeye gusinya contrat je pense ko atangorane biteye kuko aba yabivuga ati jewe ndavyemeje uko bavuga ati inkuba zibiri nzisangira ibicu reka guca ku ruhande bro inkuba zibiri nizisangira igicu niko tubizi bro nibaza yuko rero ari ku kazi ahembwa avuze ati jewe gumya amahera yanyu urumva nyene contract yanyu tuce twige ukundi uburyo tubigiye kuko ntari ngaha nkuwabojwe ntari ngaha nk'umuntu twateye ikamba oya hari ngaha nk'uri ku kazi kabisa brother mbega ubona byunguye iki kuri WETU bro bon nibaza ko byanyunguye cyane kuko umunsi umwe genda afise inyatsi hari umuntu awaraza hari abantu ushobora guhura mu barabara hari inyatsi umuntu yitera nizo wamutera izo nyatsi zawe zo baguteye sinzi nkwereke umva byari naragiye tuve muri shuti nzabona umuntu arampagaze ati vipi nza urameze neza WETU ndagufana ati je maze imyaka 2 ndirimbo muziki kandi ndawuhura nawo mahera menshi mugabo simvuma je narondeye ko nokora base ndabibura ati rero urazi ikintu cyihutirwa ngoma ndagukubite zo ndagukomereze n'abanyamakuru baza ko bazogukubise uzovuge kari jewe kugira ngo nanje mvukwemwo dore nk'akaroro nk'uyu blaza wewe ntumva ko abari kibazo kandi rero yaramfashe ndamwikubura oya ntiyankubise gusa yari kubigira byafatana na pipiro nibaza bya vrai wowe uzi ngo ni black kumbona ari karatinga bazanga inyuma ibana hahi wasanze ba pipiro bakubiswe pipiro yawe muti kugira ntumubone kugera arenze n'ugwe cyamanza aramwikurako kandi bimaze ko barimo cyane kabiri donc biraba kandi urabetse nuko bana hadiri hacu bon turabajene yabura umuntu we naka ndamuge naka donc gusa bice bigabanya vive aho tugiye urumva nko bijya bintu jemba niyambara ibyo bidiri bana kenshi natera ambutiyaje mu bantu bana naka dogasanga abantu bose basamariye ibyo bidiri bijya nyene biri batika Kota muzigenda gukoresha bane kota muzinda gukoresha igano vyambaye wala umunsi umwe njuru x ego umunsi umwe kandi mugarutse gusa mugabo turi kutera biba byoroshe biranyorohera ere kutamamagara ndaje naraguhamagaye uranga cyo ntiwambwiye ngo uraje ngo bana ngo narinje ngeze muri bisi ngo sanga telefone yangu yazimije ngo nje subire inyuma aha sawa uranyibukije
akiya Mungu naragutelefonye telefone we ntacizi wewe ntuza homba oya je navuga tereka uraze gusanga two turaharira Bro. gukore akazi kabandi bro cameraman vugisha ukuri wese nabwiye ati wetu namutelefone telefone yanguzi iranka guca hamucura ucasubira inyuma wasanze hugaye Waciuzimya. abo nagira wasanze mu rupangu hugaye sawa nawe gumutsinda naco bro tukiri ngaho nyene basi ndashaka umbwire mbega ntubona ko ivyo bintu bizova biguteranya nawe lege bro gasanga Oya. habayeho kurabana nabi hagati yawe na OL nta na kimwe washa naho bazokira amabeza ngana gute olege ntaco tuzopfa dupfuye mufico nyene nta ega abagabo bapfu nebundo egase mudemo mani ndu arashaka kuvuga ati ku wetu koyo bari gikamuriro yakoze ibyo atazi bunduki birashoboka ugakora ivyo reka muhungu reka sindana muhamagara ako wapi ariye muhamagara oya reka bana mu kigani arajya ariko ujya mu demo eho mushaka uramuhamagara ariko nawe uri ngaho oya uzoba wiruze oya genzo baniruze WETU. atinya abako mbega we nta mwana kareka abo bana Yesu ntavya oya uvuze byo gupiga nyene ukavya bizi byo igihe ncagiye muzobimenya Yesu igihe ncagiye muzobimenya ntiharagera ushaka navuga oya Ehe. ukaja banga ngo Yesu ntavyara navuga yego ngo Yesu yari hushitse kuvyara rero sasa ushobora gusanga igihe ncagira Nk'uyu. muzobimenya bake n'icume abana ushika abana bari ushika bari oya none bamenye gute oya nibyo niyumvira kareka bavuga bajya abantu banariza bavuga ko aba philosophe abana cyo ubona kubona bana urakoze kumpomogisha ko hari n'abababuze amen bangahe inde wewe hano none ntumva none kari Amen. ukumbe wumva Uta- wabigize nk'unjurira ugasanga ahubwo utavuze amen amene cyane nyine sawa bro tugira ngaho nyene brother ndashaka udusigure kwanza mbega ngaha muri company bameze gute bro byifashe gute umunsi ubu bameze gute ngaha muri company bo twe turavyuka yajwe isuku bakarikora hama cyayi tukaja ngaho tukakubita twe ne baduhaye njya amatwi twaje none burya twaje twaje saa tanu ari umuntu uzatinga nako mutatu hari abanyamakuru batinga ko twari tukurindiriye leta ikwiye kudusubira ko natwe twari tukurindiriye bari kuduha icyo dufite daye umunyamakuru aza gusaba emission saa sita ibi bintu nyene bifise ikindi kintu kinyegeje je naje saa tatu we wambwira kurindira inzego zikurikirana sense abanyamakuru baza kurondera ibiganiro saa sita oya aje dukuraba mukavugana atari uko mugire studio tuzo turabasangayo urumva rero kurondera iganiro saa sita n'amakosa none saa sita tuzo tuge nk'ubu sabiye ninjya mu ntuze mu kiganiro ubu rero byase kujya kubera ndinga ntabyo ndaguhaye ahubwo rasta on uwo babwiye batitsa ahubwo tuzirira hanyene imbere ya kamera kare iyo mitwe tubiri imbere ya kamera wazi ko oya guma hamwe muta ntibatinga ariko duhejeje turajya bo ubishatse urajya gusa hamadohejeje tugafungura abanywa amata bakayanwa saa sita je kurya tukaca tuja muri shuti mu mihinga yego no munsi ko twakoze ejo nanje naniriwe iyo sinari no muri kamp iyo muri birthday ya y'umukuzi wanje muri hotel oya gusa urana mabisi urabizi n'ingorane cebese agatoro kamvuga ko nyene cebe ngombwa ko tukarondera kugira ngo tukaronke cyo turyamiyo kandi urabona saha zageze bana gutwara imodoka mu ijoro n'umunezero wo murimo nawo ni problem de la capitale brother mbegubanye gute na bunduki bro mani tubanye neza kweri kuko n'umuntu atifuza ko bona mbabaye nshavuye doke n'umuntu agoma kuri kudusazisaza imbere yanje doke harageze igenda mwiyumvamo ku buryo umenge ahubwo sumu jejwe nyine agateka ko umuntu araho nkumva umenga ahubwo ni n'umuryango akajambo kamwe kuri bunduki bro man bunduki vraiment yubawe ari hose ndamukunda cyane ko turi kumwe ntomenya basi icyo turimwe ahubwo menga turi n'aba friend gusa bisanzwe ko bunduki n'umuntu atahura kandi ebana ndamwifuje zo kwiga gari ya mosho umunsi umwe gari ya mosho zibiri imwe ngaho iyindi hariya cyo kwiga gutyo ivyo bintu nzobimusabira ku mana kuvugura papuro gira umurape je ndarenzi baranzi ku makungu oya reka
hari post imwe heruka kuboneka kuri page novuga yuko izwi ku izina rya D-Comedy ariko ndayivuge je sindi babandi cyemvugiraho to aho bavuze yuko umwigeme azwi ku izina rya Fanny Lavin yoba yarakomanye mu nkokora n'abakinyaho yavuze amajambo menshi avuga yuko ashobora kuba arenza abandi bro mbega ku ruhande rwawe nawe ni kubibona bimeze gute bo nibaza ko ivyo ndabitahura kuko iyo umuntu avuze karenze by'ukuri aba yifitiye icizere ariko je siko mbibona kuko burya uvuze ko ari urenze utabibwiwe n'abandi bantu akaba ari uvyivugira burya naje novuga n'ibindi kuko naje novuga ati je habwo nyoboye isi kuko kubivuga biranyorohera gusa mugabo se ngomde kumwopoza arakina neza kandi amuzi mugabo mu gihe hataraba bataracagura jewe sino kwinja mu bya cinema cyane kuko sinda nabikunda cyane kubikira mugabo ndakina cinema ariko mugabo sinkunda kubyinjamo cyane donc carrière yanje ni comedy ariko papa nakunda kumbwira ngo burya intango yo kuzima no kubona ko wewe urenze kuko umaze kubona ko urenze burya ushitangura kugira kuri rya zino ndafise donc kuba uri hit cyane ugasanga ibi navyo ntubikora biyane ntubikora ugasanga birarenze je ndazanye n'abastar benshi adashobora kuva ngati agende kugura n'urutomate hajya kwibarabara ngo ibana ngo barambona eski barakubona bande ngo abafana none abo bafana sibo batumye uboneka umenyekana umba tugasanga nibya je nabuduke namubwiye turi mwibarabara bya ngo uburika jewe gusa uzotinkana n'unteyibuye gusa bya bindi cyangwa ndabira amasara ageze gutaha cyangwa ebondo ye urumva bunduke ntahari nk'umuntu ngo agenda gutyo oya ahari ashobora ati bana ye mfasha utu mani genza ni agacupa hajya hagenze kuko ni wa muntu abari hafi gusa gufasha utuntu ya bya bini gwe bana ngo jewe ngo uhesiki wakugiye muri concert naho bara nkubu nk'akarorero impamvu namuronde nageze kujya muri concert Enjux kera bana barahamagara turahamagaye wetu abantu bose bararyoherwa bana harasha nanje ncamvare ntasigite mfise umusaza nanje bari bampaye inoti setisa cyogiye nari nkishushe nanje ncankura n'umuntu nyene mena amaso setisa urumva kuri jewe ico gihe yari menshi bana nanje namaze no kugura utugambi bana yose twavanye cyacaye mu bafana ntenduguko wetu rimwe kabiri gatatu bacabanza bazimya amatara ngende nk'umuhitinze ubugishushe cyo gihe haba hahi bana uje bagiye kuyugura iperike bayindiye ke araguhiga iperike brother zabo byo kuronda amafara ati man Sasumaze kubona iperike bayitwa brother ndavuga ati man nta muntu ndi iperike bafana tinayo kuraba brother ndobori nka uje kuri umuntu ayikuri ngo ntabonye byabindi uzimye itara gusa kugira umusani ashike bamuteye surprise brother bagiye kuyaza batara periki yahise kera ndavuga ati rero haraba ngene urubanza nawe avuga ati jewe twapacanye ndamuzi ni wetu wewe nawe uje Kizimbabwe wapi bamaranjura yansubiza muti bana hige perike bura hige perike ndangwakurira ndaketa amahera y'abandi ndago mvuze kurira mbashase nyine kuryosha ikiganiro nyine shiramwe montage so gusa ndababara sana ndavuga ati base sasa rero burya naho sometime abantu babangwe bana ngo bademo ngo pango ntimuze muragendana ngo bigende uko hajya aba bigeme nawe ufise akamaro hari umigeme twajanye yambwiye ati wane wewe ndabona twojana tujana gute ati ndashaka kwinjira ndavuga ati ntajo hewe burya ariyo perike niwe yintijije kweri yambaye perike ashara yima ngiye kuri stage wetu uri yagaye arashitse abantu bose bararyohe baze ko ari wagaye kumbe ama probleme hari geze kuri stage ndagenda abantu baryohe bazamona uruniga rudugeje ya perike mu bantu naciye ngoroga Kizimbabwe kwitora buzo plaza zaniyo perike ndageni imbere ya kamera reka urazima urazi mahire maze kwinjiza niwitwengera ndavuga ya kuva ico gihe rero naciye ndavuga ati je kwe ntabyo gufina kwe sasa brother tukiri ngaho nyene bro mbega urafise urupango ndafise urupango ushitse kuvuga gute uzatijya uraza mahire maze kwinjiza wanga group
oya jese nkunda kuvuga ubutunzi bwo sinakuye mu ntuze gusa yesi ndi babantu ngo je ngo urumva nkomeza ibi nibi aho ya blaza n'umwigeme oya n'umwigeme azaza kundaba umenye ko inshomereye habavye rumva kandi umuhungu mubi ntawe tashomye ntawe tashomye jewe ndashomereye ntawe tashomye tubiharire wewe no ntawe tu ashomye urumva ngahe ayo ufise ndayazi angahe ndayazi nkangahe ndayazi ko biriwe naraje ngaho urangaburira yarageze kuzahurangaburira yagenda hivyo umutima mwiza amusinyi mwanga bose nanutse amusinyi cyakunye mvuga tarero ubu basigaye bajya mu byumba byabo amasorori we nk'ibatawe y'abantu uzura bagahurira sasa bro ahubwo nyene bro hari abantu benshi sana bro mbega ubama nakinga gute man ibintu hayo mwanya munini abantu 16 ni problem bacha babaho gute man no kuravuga ngo nta mafaranga ufise kwe oya amafaranga ari mu mutwe papa ni wigeze kumbwira ati burya mwana wanje nanamati je ndifuza kuzo umuhitinzi ndonga amafaranga menshi ngati mwana wanje burya amafaranga urafise kandi gusa no kubuze kode kuyarotira atari ati uwo mutwe urimo amadolari menshi ariko menshi mugabo kugira uzoyafate ni kibazo sasa rero bisaba gukoresha ya mind kugira ngo ya mahera uyagirene yarotire sasa rero byose biva mu bwenge we nimba wemeye ukandorera isazi 5 dukora ikiganiro suko nari ndenze cyane kandi suko uri wabuze ahantu ahubwo gusa nuko wakoresheje ubutwe ugati uyu no mugenzi kandi bimeze guke kandi nkoze ndi kutere yamara hari kintu donc aho wakoze umutwe fresh iyo uzo kubundi umuntu wacugira gupublier ati naka bimeze uko kandi upublier wewe haba urumva nkaho nkoreye akantu k'ubwenge kandi ubahwe mwana gapre cuma n'amafaranga duheje umvise babakoze muri WETU muri WETU ntabyo ndaho zaza bro tumira nk'abasoza rero ndashaka utubwire mbega ubwira abafana bawe brother mbega uyu mwaka bitega iki bro navuga yuko ni umwaka uri kuramera nko uri kuregera imbere uri kuramera nko uyu mwaka bitega iki WETU company kambo ka harmonize uyu mwaka nkene kugura imodoka gwanje ndaki umwaka nkeneye uyu mwaka nkeneye imodoka gwanje gusa kandi zova bafana geje ngena n'amaguru kandi duhure muri bisi ntuzobwe ngo bitugaye jenseze senze ndabasegeye ngabe kandi tuzohora muri bisi ntuve ngo kuyinaka oya nyene sometime ubuzima buragoye uzobibone gusa nterere 5 gusa shebihera kubera hari abantu benshi bashomere mu bwo buryo akirirwa ryamye hariya umusani ngo ntibambone ebana inzara ikamukubye hariya akirirwa aracoresha ngo nuke tumisaje ngo bango ntiza demire mutangwa harabavye nawe ko yari umusani yagezwe jewe si umwe si babiri je ndaza abasani benshi ubuzima bwabo babayeho kizimbabwe oya urabona ngo birahaye jewe naragendanye ndafise ama contact menshi n'abarimbi mugase muze bahora bansaba ngo ntibazosubira oya muze bundugikira mugasanga umujama ntanakaza afise ntaki bakwibona bidondo hajya ariko aridandaza imikeke ngo bana ngo wa musani wacu ngo yo ngo tuzovuma eski wo wa musani azobegwa byari bizogenda gute ilfo rero ko twiga tugakora ejo bonye ariko ndafyatura amatafari nzovuga ngo wa musani wacu je ndafise icyo ndiko ndabironderamo abo bose ba Harmonize ba Diamond bande bafise amafaranga kubera iki bakora abamboso gasanga bari mu ntuze bakadandaza impunzu mu magaze yabo uje kumuraba mboso ni nanga umuziki yakubise kandi bikagenda neza kandi mboso akubwiye ati dufate nk'akarorero nk'iki kiremba ati gwa 35 cyari kugwa kenze buje kuri kuguriye kwa mboso uremera ukayamuha kugira ngo mubonane nyewe bwati bana je nagikuye kwa mboso kandi rero niko nshaka nkeneye gukora kwanza yapare ivyo nidukore abaririmbyi abakomedie bitugani ugazobona nk'umuntu azanye nk'umu bodyguard sivyo aje wa bodyguard ahagendera kubita abantu babafana wamufana ati je nkeneye kubonana naka we akaca kubita kandi sasa rero akaca yibagira babanda kubise nibo yirirwa aratakambira kera bani ngira partage ngirira kumfasha bitugane ugasanga ibintu bigenze ko mumeze oya siko tukora bivuga ndazi wimwibaraba twese jewe n'ukuri nahomba je n'ukuri abantu benshi barankunda kandi mu rupango abantu benshi baraza twe turari inzara
ntikibaho nico gituma ati none urupangu rwose hoya twe turari inzara twe turakora uretse no gukora hari n'abantu turungiye kubiraka ati man hari kiyake kindi kigenda bakamera man hawe rese biyaka vya mariage nimugende bana akabipiro genda hana uragira ibintu biri sawa muri kampu tukajya ugiye ngaho ku mabotike ati man we tavuze dufashe kindi kibaka kizana tukarya abantu haryoherwa hari n'abatumikira n'umucira ati ba mwubaho turye tubeyeho neza donc nta nzigo nico ituma kenshi uzosanga afise umushasi wanje gutya Madrid kubera umurasta ntababara umurasta aguma nta stress no beef akajambo kuba rasta abarasta ko bisa mu bahwe kuko muga gusa uburasta nibusigura ngo cungura umogi oya uburasta bisigura mu mutwe ko umuntu aba yaritahuye kandi nico kimwe n'umukomeji umukomeji bisaba ko umutwe baritahuye sinumva impamvu umukomeji yogenda muri ville yambaye pocket eske uri umukomeji uri muri bitugari no umukomeji no umuntu azi icari no umuntu atwenza abantu kugira ngo abandi banezerwe kandi banezerwane impanuro akuyemo cyo gituma kenshi abantu nariwe kudakora ama video menshi je sinkunda gukora za video kugira ngo bambone je ngomba gukora video kugira ngo yigishe urundi gwaruka kuko nanje imaze kugwigisha nanje nzoba ndiye donc urumva ko hari impaye nyinshi zo kondera amafaranga nabo mu rasta nagira Madrid umurasta ati nabo mu rasta nafisa Madrid umurasta urashobora kuba umurasta ufise igipara donc yego umurasta si mpaka Madrid oya umurasta ni wa muntu atanzigo umurasta ni wa muntu avuga ati jewe bigenda gutya kandi heze kiganiro nibisanga aho regend umurasta aho regend umurasta sasa brother kanda gushimira bro bana merci beaucoup gusamanya n'inzara wallahi reka ndabivuga mwanyiri jinzara kapani reka rero duheze kugira cyo tukajya ndabesha cameraman reka twashonje man bro bana mwubawe kabisa mwibuke kugira subscribe kuri Roy TV no kuri WETU online TV hamwe n'indi channel yacu yitwa WETU comedy nazibonye n'izibiri ama muhejeje kaga kengeri kugira ngo aho uzoburyamye hose uzocubona ka message ati bawetu bakusika indi video ndaki iyo turyohera cyane kugira ngo namwe mu supporting mwongeye mukomeza muraba iyi TV yacu nawe nyene mugire Roy TV kubera Roy TV turafitanye imigendanire myiza ko mbore twageze kuba tufise imigendanire y'abajwere bava muri Roy TV bakaza kutugendera hano tugakinana ama video urumva nabango mu manager bacu omenga manager wacu arafitanye imigendanire na manager w'TV nyene urumva ko twese turi umuryango umwe mwubahwe kabisa genda rero ubura turabira bya koko niko nati genda ubura turabya iboro twadukwavu areka ntugare genda turabira daje genda yes bakuzi ba Roy TV nakubwiye ati twaje kuraba WETU kabisa yabikoze fresh ariko ataduhaye njya wala nzobivuga ariko reka ndagushimira kuri Kenya iyi interview ntibagire kugira subscribe kuri Roy TV no kuri WETU online TV no kuri WETU comedy kugira ngo ibintu bikomeze kuba fresh kuri kamera uri kumena Alpha J mu cameraman abikora fresh ndibaza urabona image imeze fresh ndibaza sound Alpha big up sana big brother yes Mr Radio we love you so much ciao